reka twemere ko buri ekipe yatsinze uravuga ngo mwakinye neza yego ekipe performance neza ko buri ekipe irondera 3 no gutsinda gutsindwa no kunganya ariko Real Madrid bikoze mu buryo bwiza muri cya kintu cyo gukora igikenewe babikoze neza baratsinda urukino yego ariko reka turabe muri mu buryo bwa dominance uburyo ekipe yakinyemo ekipe tuyize muri filozofi yo kuvuga ngo ni bakina jedo contre attaque si ekipe ikina tic tac Madrid kwirusha possession nacyo babitwaye yego kuko si vyayi vya possession Warukino ho nabonye umengo bari no hejuru kuri possession bari hejuru 50 bafite 59 Real Madrid Villarreal 41 neza cyane siko yego ino ekipe muri bwa buryo bwabwo gukina umupira bikinye neza ariko yavuye muri filozofi zo kudatembereza umupira barawutembereza ho banashaka kubyaza no musaruro yeah ariko nabonye ekipe ya Villarreal muri bwa bwo gukreya danger bwo gukreya ama occasion ari dangereux imbere ekipe y'igori ya ekipe ya Madrid babikoza buryo bwinshi gusumbura umugore ya Madrid mu Rwanda bari Madrid ko biragaragara ko umukinyi bita ni Gerard Moreno nimero 2 mu mugongo capitaine yes Mino so bita Dani Parejo yari yambaye nimero 10 mu mugongo yari yambaye capitaine akiri mu kibuga ni watanga ni wa mbere kabiri ni Gerard Moreno harama occasion byagaragaye ko ekipe ya Madrid ibyago kiyazibira ngo nako pito ba brote nabi biza gutuma ekipe ikira mu occasion menshi ivyo biraba ariko namagongo muri football nta ekipe itera occasion urakina occasion kayibona habi kibazo bayikonkretize mu buryo mize gute ariko nabonye Villarreal ku munsi wa gatandatu iba ekipe clinico afite kurangira wanashaka ekipe ya Madrid igiye kubiri mu bibazo nabonye kufra biribuka ko sijari muri mwifuruka y'ibubamfu kufra y'umugabo bita Dani Parejo akubita umupira muri séance de réparation umupira wo hasi umukinyi bita Gerard Moreno araprasa umupira cya hejuru y'ipoto cyari gitseko kitwa kutana kimeri yabonye so ngo kurande rwanje umupira ndavye mu kunene rwagenze nabonye ekipe ya Madrid wanashaka mu buryo bwayo yakinye yabaye nziza mu buryo bwo gukonkretiza ama occasion ekipe ya sama occasion make yabyaza umusaruro ni Villarreal yakinye umupira irangoma occasion mechi nayo yabyaza umusaruro nimwe namvuga ngo muri football ko bimeze urashaka kuzuka badomine kubye na performance mu buryo bwo kurama occasion ariko ukona ekipe ya performance neza je kuri rwanje ntagiye kwa ndaca muri byinshi nabonye Madrid yakinye neza cyane ikina umupira mwiza wanashaka ibyaza umusore ibisindo bigira kuri 2 kubusa Mbappe rotsa Mbappe araza gukora ibyo biruza gukora batsinda ekipe 2 kubusa je muri match yabaye nziza cyane ku ruhande rwanje Ridike inyuma yo kubona umugore wa Madrid batsinda umugwi wa Monaco muri UEFA Champions League bakagaruka kandi bagatsinda muri Laliga urukino rukomeye cyane rwabahuje na Villarreal tuvuge yuko Real Madrid yagarutse canke baracasigaye nk'izindi nkino novuga ati zikomakomeye hacasigaye nk'indi migwi ikomakomeye yotuma tuyitega ko no mugore wa Madrid kugira ngo itwemeze ko ashoboye kugaruka mu bihe bya viza ubundi imbere ko umuntu nkuko bivuze imbere ko umuntu wanashaka nadugira kuco ku kibazo waroheje kuri kurabaza yego kugira ngo umuntu asigura akavuga ngo Real Madrid yo yagarutse mu bihe byabo vyiza umuntu arisunga cyane cyane ku nkino novuga ngo bariko barakina zishika kuri 3 cyane cyane kuko witwa Alvaro Robero kuva afashe ino equipe yitwa Madrid amaze gutsinda inkino kuri 3 zibiri amaze gutsinda inkino yatsinzwe rumwe rwa Copa del Rey amaze inkino zishika kuri zine amaze gutsinda equipe yitwa Levante 2 kubusa sivyo yego atsinda equipe yitwa Monaco ibitsindo 3-1 yongera atsinda ino equipe izi kwizira rya Villarreal ibitsindo bishika ku 2 kubusa sivyo una munsi mu mugwi witwa Madrid bwana Houston igeze mu nkino novuga ngo zabo nkino shaka kuri 3 bamaze gutsinda ibitsindo 10 bankeza cyangwa batsinda igitsindo kimwe bagiramwo clean sheet shika kuri 2 nukuvuga ngo uravye igitsindo batsinzwe bagitsindwa na Monaco batsinze ibitsindo shaka kuri 3 kuri kimwe hama ama clean sheet bakoze nigiye batsinze equipe yitwa Levante 2 kubusa bongera batsinda nino equipe yitwa Villarreal ibitsindo bishika ku 2 kubusa avyumva neza nukuvuga ngo ugiye kuraba equipe yitwa Madrid ukisunga cyane cyane kuko je navuga ngo kugira ngo mvuge Real Madrid ko yagarutse nagena nkarabe nivyo watsinze match utsinze equipe yitwa Levante nivyo ni sawa utsinze equipe yitwa Monaco 3-1 ni sawa ariko cyari cyo gihe cyo kuvuga ngo mbega kuri Villarreal nayo uraza kuba witwara gute kipe yitwa Villarreal
bagiye kuba bakina nino match kuko Villarreal atasiyo bwana Houston yego yari ekipe igaragara ko iri mu migwi novuga ngo ya hafi kuko agiye kuba iri mu kibanza kuri jone yabo ya 41 ekipe Villarreal bari mu kibanza cya gatatu hari mu kibanza cya gatatu n'amanota 41 urafite wumva neza bisigura ko Real Madrid uza kuyivuga ko yagarutse wisunze match bakinye mbega match yari imeze gute bwana Houston igenda urabe ekipe ya Madrid itsinda Villarreal mbega bayitsinze gute twabonye urugero rukomeye kw'abakinnyi batandukanye twabonye uguhuza kwa hagati ya Vinicius na Kylian Mbappé neza twabonye uguhuza kwa Ardagire ko barakina twabonye hagati mu kibuga izina rya abatwareka amavinga bameze neza twabonye amazina ba Ardagire ko ndavuga abo abakinnyi ba Fede Valverde bariko bakina kuri kabiri mugabo bariko barakina nuvuga ngo bongera baduga nuvuga ngo Real Madrid yakinye wa mukino uvuga ngo mwiza cyane genda undabire naho tuvuga ngo bakoze ibintu ngo umuntu ashobora ngo bakinye ibintu byiza ariko Real Madrid yakinye match nziza tasi Real Madrid igice cya mbere byagaragara ko ekipe yitwa Villarreal yari kirabataka mugana nayo yabatatse baje mu gice cya kabiri bagerageza kukina match idasanzwe ino ekipe yitwa Madrid bagiye kuba batera imipira ishika kuri 14 harimo imipira nuva yaciye mu igori itaciye mu igori banyumva neza imipira yaciye inyuma y'igori gato ya imipira ishika kuri 4 ku ruhande rwa ekipe yitwa Real Madrid imipira 4 yatewe mu igori aho nuvuga ngo uno munyegori wino ekipe yitwa Villarreal dusanzwe tuzi kuva asangwa dukizina rya Luis Junior yagiye kuba kuri imipira ishika kuri 4 mu igori yatewe n'abakiba ekipe ya Madrid hari pe ba Vini Junior hari imipira ya Kylian Mbappé hari imipira ya Ardagire imipira itari mike bisigura ko neza mu mugwi witwa Madrid kugira ngo uvuge ko yaba yagarutse urisunga match mwakinye imeze gute bwana Houston Villarreal ni ekipe imeze neza ufise amazina ba Gerard Moreno ufise amazina ba Pape Gueye yaravuye gukina igikombe ca Afrika ari nawe yatsinze igitsindo urafise aba ba Moreno urafise ba Dani Parejo amazina itari mike mu mugwi witwa Villarreal urafise amazina nka abana ba defenseur ba Joan Fosse urafise aba Nato Vega tuzi bace mu mugwi ya Juventus nuvuga ngo ekipe yitwa Villarreal ni ekipe ishobora kuvuga ngo wayitsinze ni igipimo gikomeye ku mugwi witwa Real Madrid uno munsi ndavuga ngo sinoza kubavuga ngo Real Madrid ngo yagarutse ijana kwijana mugabo iri mu nzira yo kugaruka iri mu nzira yo kwerekana urugero rutandukanye kuko uno munsi wagenda ukaraba ekipe yitwa Madrid igifise Xabi Alonso ntiyatinya gutsindwa na ekipe ya Elche mbega ekipe yitwa Madrid iri ku rugero rwo gutsindwa na ekipe yitwa Elche uno munsi sifise ubwoba kuvuga ngo iyo bafise Xabi Alonso izi nkino shaka kuri zitatu bikurikiranya nta ubizi neza ko bashaka gutsinda ahubwo ndavuga ngo Real Madrid iri mu rugendo rwiza wo kugaruka mu bihe vyabo vyiza ego aho nyenda kunganiye bwana Ridike reka turambega ekipe ya Diverse aho nayo yari imeze gute ubwa mbere turavuze ati ekipe ya Madrid ni ekipe nziza ikiraza neza biragaragara ko imaze gukora match zitatu zikurikirana ukazitsinda zose uri kurasa mu bihe vyawe kuko bakubwira ngo umunyereza musaba intsinzi kandi iyo ntsinzira irashira ekipe muri moto buri mukinnyi mutwiyumva kafise mudu gukina umupira bikaza gutuma ni match kurikira baje kwigaragaza kino rukino rwiza iyo ni ekipe ya Madrid babikoze neza banashaka mutsinda ekipe ya Levante ekipe ya Monaco bitandatu gutsinda ni ekipe ya Villarreal ariko reka turame umumenyereza Marcelino wa ekipe ya Villarreal uburyo yakinishemo ekipe yiwe mbega ni mu buryo bwiza mbega bakinye tanguje mu kibuga bobo baperforminze neza buriya ekipe irashaka kuba nziza siko kubera tactique z'umumenyereza ekipe kabambi kandi kwa tactique z'umumenyereza ni ibintu bigira kuri bibiri tactique shaka ekipe yiwenze mu buryo bwiza kina neza cyangwa tactique gatuma wanashika ekipe yitwara nabi uyu mugabo bita Marcelino genda ndamwagiriza ibintu bigira kuri bitatu attack yakoze binatuma ekipe yiwe igaragara ka ekipe iri ku rugero rubi ego iyo Villarreal ni nziza muri Laliga ariko Villarreal ya Champions League nimeze gute ni 35 ifite inota rigera kuri imwe muri Champions League urumva ni ekipe of course ni nziza muri Laliga muri champion wabo ariko muri Champions League nimbi bigaragaza iki nubwo rugero berekana muri Laliga hari ibice
tuvuga ngo Laliga ni champion bigaragara ko nayo urwo ruri hasi ne kibu ya kane Villarreal tuvuga ko yaratakaje kiratsinda ariko azakura mu buryo bw'imikinire yabo uburyo Marcelo yapanze mu equipe nabonye equipe yayigaragaje urugero rutari bwiza kubera iki arafise abakinyi bigaragara ko barabatitire muri equipe ya Villarreal ndavuga umusore bita Ayoze Perez kuranyumva ndavuga umukinyi bita Thomas Partey yaciye muri equipe Arsenal kuravyumva ndavuga n'umukinyi abakinyi gero kuri babiri banashaka witwa Ayoze Perez nawe umukinyi ni Ayoze Perez na Thomas Partey babiri abakinyi babiri iyi mediane ya Dani Paleo ariko umusore bita Pape Gueye ni mediane byagaragaye ko Dani Paleo yisanze ariko akina nka nimero 6 Pape Gueye yisanga nka nimero 8 ariko Dani Paleo tumuzi nka mwiza ku nimero 10 cyane sivyo nta munsi nigeze mbona Dani Paleo akina icyo no kwita box to box ariko n'umukaseri nibibaho ariko nabonye umusore bita Pape Gueye yisanga gukora cyakini cyane nimero 8 Dani Paleo kuri 6 biza kuba ikibazo kwande ngukira danje equipe ya Madrid yacakatse mu yirengana yirukanga ukurumva icyo kintu iryo nikosa rya mbere ry'umugabo bita Marcelo yakoze kuri equipe ya Villarreal ikosa rya kabiri Mikaudaze n'umukinyi mwiza musatirizi ariko ni mwiza ryari ni mwiza mu backup one wa Ayoze Perez ni mu bakinyi kumwa kweze w'inkino yasinze ibitsindo gisi muri Laliga atabaye wa kane bayo gatanu mu bakinyi yasinze ibitsindo gisi muri Laliga ariko umushize kuri bench utanguje Mikaudaze Gerard Moreno n'umukinyi akuze afite experience muri equipe ya Villarreal yari mwiza gutangwa mu kibuga ariko kubera kiwe Marcelino utatakije Ayoze Perez na Mikaudaze ugatanguza hanze Gerard Moreno hari ukinya afite experience ariko anakuze ya performance mu rugero ubona ko bigaragara atari mwiza cyane ku munsi w'ejo ko nizo duwere zamunaniye n'amakazi yose yabita hanze kubera ko bufashe iyo shwa cyembora ku ruhande rwanje nibijyo bugera kuri equipe ya Madrid ubwa mbere reka nemere ko Arbeloa n'umugabo ariko arahaye kino kwita liberite buri mukinyi wese akisanga akumva ko kinira Madrid ari uko bimeritsa kuba ari ahantu icyo ni cyambere kiriko ramufasha bita Arbeloa kuko nabona kubwira ikintu kimwe igihe Vini azwari mwiza mu kibuga nico gihe equipe ya Madrid zo performinga neza igihe Vini yabaye mubi uzobona individuality yo mukinyi ariko nuzona equipe ya Madrid kina neza cyo kinyi siniko tugihurizako ku munsi w'ejo Vini yabaye mwiza equipe itiba nziza niwo mukinyi mwiza afise muri equipe ya Madrid ashaka kuza guhindura urukino icyo ni cyambere cya kabiri Arbeloa ya profise ububi bw'umugabo bita Marcelino mu gupanga equipe yiwe nabi reka kurande kanje mpera heza no ikintu kimeze gute Real Madrid iri mu nzira nziza ivyo iri kirakora biragaragaza ko ari equipe igaragaza icyo no kwita urugero rwiza mu kugana he kuri yantsinze mu kugana kuri ya performance nziza y'umugwi ariko je ndabona haracyariho icyo no kwita agahaze uti gagaze he Arbeloa ntarakwiza abakinyi bose bakwiye effective yose kwiye hari abakinyi bakiri mu mvune umusore umugabo bita Trent Alexander-Arnold nawe numvise yamamagaye muri mu biro byiwe aramubwira ko amukinya kene muri equipe ya Madrid nyuma yuko hari amakuru asohotse yuko umugabo bita Trent ariko aramusura muri equipe ya Madrid umugabo bita Arbeloa aramuhamagara mu biro byo aramubwira ati uri umukinyi bwiriza kuba uri umukinyi kenewe hano muri equipe ya Madrid ubwiriza kuba hano buri gihe ntaragaruka nawe Eder Militao ntaragaruka Antonio Rudiger ntaragaruka abo bakinyi batatu n'abatitire batangura mu kibuga hari n'abandi bakinyi ko baragaragaza urugero rwiza muri equipe niho munati rero haracyari kibazo mbega Arbeloa niyakwiza bakinyi bose effective kwiye ntaza guhindura kinyo tangura mu kibuga niyabahindura bazo performinga neza nico kibazo muri gisigaye kuri equipe y'Madrid nkavuga ngo ubwiza baragaragara ko buhari ariko mbega bazobandanya baba beza mu gihe abakinyi bari bumvure bagarutse mbega Arbeloa yahindura equipe izobandanya ari nziza nico kibazo je muri gisigaye ariko butuvugana sofa equipe ni nziza kabisa ubundi nanje kino rigena mperahereza ko wanashaka kuri kino kintu nisunde ndaraba equipe itwa Madrid inkino novuga ngo badukina ndaraba izisha uri zitwa wanashaka ndaraba AC Monaco mbega AC Monaco mwatsinze yari equipe imeze gute equipe itwa Villarreal yoyo yari imeze gute mbega ibitsindo byo mwatsinze mwabitsinze mu buryo bumeze gute mbega hoho ntabwo mwigeze mwankesa mu byo mwatsinze yego uno munsi
mu nkino zitatu zonyene novuga ngo uwitwa Alvaro Beloa cyane cyane akina kiretse igikombe cy'umwami yavuyemo, biragaragara ko umugwi witwa Real Madrid vy'ukuri uri mu nzira novuga ngo nziza kurugeza muri kano kanya, kandi kuba nziza harimo uruhara novuga ngo rukomeye rw'umumenyereza yitwa nde Alvaro Beloa, kuko nta mukino mwigeze yongeramwe avuga ko iyo ari bahari nibo bagiye kuba baduza urugero. Uvuga ngo yagiye kuba abegera babwira ati wowe wifuza gukora iki, wowe wifuza ko twokora mu nzira zimeze gute. Ubu twabonye uguhuza kwa Virginio, twabonye guhuza kwa Kylian Mbappé, Vini, ukarara Rodrigo, abo ba Jude Bellingham, ibintu uvuga ngo bimeze neza cyane. Ukuvuga ngo rero no munsi ikibazo twavuga ngo ntituragera gukonfirma, tuvuga ngo Real de Madrid nico gije uvuga ngo tayari vyarangiye igiye mu bihe vyabo vyiza, ariko bari mu nzira nziza yo kuja mu bihe vyiza. Nikina bigaragaza uno munsi muri Laliga equipe ya Madrid inyuma y'inota rimwe kwa Barcelona. FC Barcelona baratakaje imbere ya Real Sociedad. Baca bisanga hari defense inota rishaka kuri rimwe. Neza cyane. Uno munsi turavuga ngo mu mugwi witwa Real Madrid uwitwa Alvaro Beloa na Real Madrid muri rusangi bageze ku rugero bavuga ngo bwa bundi ivyo gutwara igikombe ca Champions League, ivyo gutwara La Liga biracyashoboka cyangwa birashoboka. Abakitura afise dufise aba grand joueur, dufise le meilleur joueur mu mugwi witwa Madrid, dufise abakintu uvuga bashaka kwitanga umwana n'umwanya. No kuvuga ngo no munsi inovire Real karavuga buriya kwisanga mu migwi ine ya mbere, ntibibaze ngo La Liga arivyo yarasubiye inyuma, championnat yarasubiye turavyemera mugabo neza nabo basubira inyuma. Za Atletico Club zirahari, za Atletico de Madrid zirahari, za Real Sociedad zirahari, za Betis Sevilla zirahari. Ntitwosigura ngo buriya hari ihiganwa rishobora kuba ryasubiye inyuma mugabo ekipe zose zishobora gusubira inyuma icarimwe. Ico ni gishobora kuba kirabaho. Rero kuvuga ngo umugwi wa Madrid no munsi nkuko mugendanye Robert yarabivuze, ntituramenya neza neza abakicu umwe bazotangura. Mbega ntuze niyaza Eder Militao niyaza, uwitwa Antonio Rudiger yagaruka, uwitwa Trende ni uwitwa Dani Carvajal bagaruka, uwitwa Alvaro Beloa azobakirisha gute. Mugagiye kuraba muri rusange abakinyi bingira akamaro mu Real Madrid barahari. Kwa Real Madrid uzi kufise Virginio mwiza, uzi kufise Kylian Mbappé mwiza, uzi kufise Rodrigo mwiza, uzi kufise Ardagire mwiza, uzi kufise Jude Bellingham ameze neza, ugafita Fede Valverde beza. Nagenda kumwezana neza ibice 60 cyangwa 70% vy'abakinyi beza ubafise, ahubwo abasigaye uza kuba integra muri ekipe yawe mu buryo bumeze gute. Uno munsi kibazo cyagaragara je kubwe wanje mugere Madrid yabifise witwa Kylian Mbappé ari mu mvune canke Vinicius ari mu mvune, abakinyi bahari. Ariko uno munsi cya kibazo cyako kiratera mu Real Madrid, cya kibazo gitera he kuri attack kwa Real Madrid. Ntabwo cyari kibazo cyo mu mutima wa defense, ntabwo cyari kibazo cyo kubaratira, cyari kibazo cyo kuri attack. Nimba Alvaro Beloa amaze kuba atora ikibazo cyo gukinisha Vinicius na Kylian Mbappé bakaba amaze kugira ubano mwiza, uno munsi abasigaye hageze uvuga ngo mbega Raul Asensio ni yasohoka ninjiza zande, mbega Raul Asensio azakogumamo, mbega Fede Valverde muri poste yiwe nzakukinisha bande na banande. Je no vuga ngo muri rusangi Real de Madrid iri mu nzira nziza yo kubana shaka ishobora gushika ku musaruro mwiza. Nuko Real Madrid atiri mu nzira nziza kubandanya ishobora guba inashika mu nzira nziza ku musaruro mwiza. Bacafise amahirwe yo gutwara igikombe ca La Liga, bacafise amahirwe yo gutwara igikombe ca UEFA Champions League, byose birashoboka, ni wait and see. Ariko ivyo tuko turabona muri kano kanya ni Real de Madrid igaragaza kwerekana yuko isa n'ikiratera igana ku musaruro mwiza. Ariko kandi tugenda tuva kuri mu Real de Madrid tutaravuga ko neza na neza duce kuri uno mukinyi yasohotse mu Real de Madrid mu kwa mbere, ndavuga Endrick Philippe yerekeza hariya muri Ligue 1 mu Faransa mu Olympique Lyonnais. Numukinyi ubona ko akagerageza gukora neza cyane ndetse yitwara neza ibiharo vyo biza bikagaruka bikamuvugira, yakarakora hariya mu mugwa Olympique Lyonnais. Ni Endrick amaze gukina inkino zigera kuri 3 zonyene akina umugwa Olympique Lyonnais, amaze gutsinda ibitsindo vyiwe bigira kuri 4 hariya, ndetse mu ijoro ryara riheze yarayatsinze hat-trick we ya mbere mu nkino zigira 3 zonyene. Bimusabye inkino 3 kugira umwana akiri muto ashoboye gutsinda hat-trick we ya mbere.
ibiharo vyiza cyane bibona ko biko biravugira uno mwana akiri muto. Niyo nzira nziza canke niko rugendo rwiza rwa Endrick kugira ngo azogaruke mu mugwa Real Madrid avuga ati umwanya wanje urahari canke azogaruka mu mugwa Real Madrid yongera asubira ku gatebe. Kora umwanya biragoye ariko nubwo ngo ni performance nziza ku musubitsa Endrick Felipe de Souza mu gutsinda hat-trick ya yiwe ya mbere muri equipe ya Olympique de Lyon yabitsinze neza cyane mu rukino naravye mbona